Turi kwigenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umwizigirwa ninde hagati mushikiranganje w'ubutunzi n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora ni mu gihe uyu yamenyesheje ko uwovuga amafaranga akenewe mu itunganywa ry'amatora ubu yoba ari umwangushi inyuma y'igihe gito giheze umushikiranganje w'ubutunzi we amenyesheje ko amafaranga bagereranya yoba ari yokora mu matora yoba ari miliyaridi 70 turabikurikira muri ano makuru muri zone Gihosha mu ntara ya Bujumbura haribonekeza isenyuka ry'isi muri ano makuru turakurikirana kandi umuhinga mu bijanye no kubaka aho aza kudusigurira ivyarivyo agateka kazina muntu karabandanya gasinzikarizwa muri Tanzania mu ikambi ya Nduta y'impunzi aho hibonekeza abantu banyuruzwa ibiriko bitera ubwoba amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ndasubiye kwa ikaze kandi muri ano makuru yacu nkuko twari twavuze mu ngingo nyamukuru ziyagize leta iriko irivuguruza kubijanye n'amafaranga akenewe ku matora muravyibuka haheze hafi umwaka umushikiranganje w'ubutunzi yari yashikirije ko uburyo bukenewe kugira hatunganywe amatora yo mu 2020 ari imiliyaridi 70 z'amafaranga y'amarundi reka dusubire twumumvirize. Le montant indicatif pour les élections de 2020 ikigereranyo c'amafaranga y'amatora yo mu mwaka wa 2020 angana n'imiliyaridi 70 z'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga ndasubiyemwo ni ikigereranyo kubera umugwiseni n'ubu ukiri kuregeranya ibikoresho vyakoreshejwe muri referendum mais éparpillés dans tout le pays. Uno musi rero urongoye umugwi ujejwe amatora seni aramubeshuza kuko Dr Pierre Claver Kazihise we avuga ko uwo hirahira akavuga amafaranga yokenerwa ku matora hataraboneka itegeko rigenga amatora ngo yoba ari umubeshi ni mu mutege amatwi. Igihe nk'iryo bwizo itarasohoka uwo vuga ati uburyo buzokora n'ubu yoba ari umwangushi kubera yuko ntaba afise icyaherako kugira ngo harure neyo kuja kuvuga ibintu bitari byo utaharuye udashobora gushigikira uvuga uti jewe naharuye nahereye kuri iki hazokorwa niki nacenda biharura kuko nzi ibiciro byabyo ari ibi ni kuvuga rero nibaza yuko kuri ico mwotenyenya gatoyi twebwe turi ngaha kugira ngo uwo murimo duce tujako hanyuma ivyo vyankenerwa byose bibonetse bice bikorwa muzobimenyeshwa. Uwo mugwise ni nyene ugiye gutunganya ibiganiro n'inyigisho vyerekeye amatora y'ibihumbi 2020 ibiganiro bizotuma abarundi bamenya ivyo batari bazi ibishikirizwa na Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora seni. Tanguye ku rwego rw'igihugu isekeza ry'ibiganiro twataziriye ibiganiro byo gutsimbataza intwaro rusangi kuko amatora ni kimwe muri bikuru biranga intwaro rusangi kandi ingendo y'intwaro rusangi nayo ikaba ari ituma amatora agenda neza. Ico gihe twaraganiriye n'abari mu nzego z'igihugu abarongoye imigambwe amashirahamwe amashengero namwebwe abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 20 ntwarante twaragize inama n'abakozi bo mu bushikiranganje bafasha seni kugira twiyumvirire hamwe ingene dushobora gushikiriza ibi biganiro abarundi batandukanye kandi benshi. Kwigenekerezo rya 20 ntwarante naho harabaye inama ikoranye abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'umugwiseni muri iyo ntumbero nyene. Vuba cyane ivyo biganiro bizobandaniriza mu ntara no mu makomine. Twifuza guhura n'imigwi myinshi y'abarundi kugira abenshi bashoboka baganire n'umugwiseni amaso mu yandi kuko turazi mu kirundi baravuga bati inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye.
Ne mu bijanye n'agateka ka zina muntu inyuma y'isambugwa ry'isoko mu ikambi y'induta y'abarundi bahungiye Tanzania haguma hibonekeza abantu banyuruzwa impunzi zigasaba HCR n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ico bibaterereye kugira ngo bihagarare. Umvirize umwe muri izo mpunzi yahinduwe ijwi kumvo z'umutekano. Induta ukuntu bimeze kuva isoko isambuwemwo amazu yakorerwamo amaresitora ndetse hadandarizwa inyama ndetse n'ububari bw'ibinyobwa bukeye bwaho ishyirahamwe HCR risanzwe rijejwe impunzi abakozi baje baciye bashika muri iyo soko aho baciye batangura kwandika abadandaza bahuye n'ivyo vyago. Amakuru dukura muri abo badandaza baba babwiwe ko bashobora kubandanya bakora urwo rudandazwa uko bariko barakora, aho mbere bamwe bameze nk'abasubira gutangura kubaka ariko baca bubaka inzu z'amahema. Ikibandanya rero nuko biboneka neza ko hari ingorane hagati y'ishyirahamwe HCR na leta ya Tanzania, aho igipolisi coco n'ubu kibandanya cirukanga kirondera aho hose boba bariko baravuga yuko hoba habagiwe nk'impene canke inka. Kugeza uno mwanya rero impunzi tukaba tukiri mu bihano tazi umunsi bizohererako. Ikindi gikurikira nuko ibura ry'abantu ribandanya ririko riraba, abantu babandanya bafatwa mw'ijoro, bene umuntu bagenda kuraba abamufashe kuko babona baje gufatwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi. Bageze ku polisi y'igipolisi babwirwa yuko uwo muntu atawuriho, aho benshi baca bikora ku ishyirahamwe risanzwe rihanira agateka k'abapfunzwe ndetse rifasha no bijanye n'amategeko w'Irake, aho ubu twamenyesha yuko imiryango myinshi yabuze abayo abatamenya iyo barengeye. Twebwe rero nk'impunzi ico tubananye dusaba n'ubundi turasaba HCR ndetse na ONU kuko ariyo ihagarariye isi barabe ikibazo turimwo muri uno mwanya impunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ziratabarizwa ko atagikozwe zishobora kugirirwa nabi birenze urugero kuko nubu uburenganzira bwabo bubangamiwe. Ishirahamwe Focode rikaba ritabariza inyuma yaho n'utuzu bahora badandarizamwo mu ikambi y'impunzi y'induta duherutse gusamburwa n'abasungusungu bacungera iyo kambi. Ivyo bikaba vyongereye n'ubundi ku bundi burorero bwinshi kwikubagurwa badasiba kugirirwa. Pacifique Ninahazwe arongoye Focode akaba abatabariza mu mashirahamwe y'akarere eka na mpuzamakungu mu gihe izo mpunzi zidasiba no kugandagurwa atacamira. Pacifique Ninahazwe ukumva impunzi zifatwa zigapfungwa ngo nuko zagira zije kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu nko muri Kenya, ukumva aho bishika bagapfungwa imiryango ntimenye aho ababo bapfungiwe, haraho bishika tukumva bagandagurwa ntihagire igikurikira, ukumva cyane cyane ubwoba bariko barategwa aho usanga abategetsi bafise imvugo isa n'itegeka impunzi guhunga babumvisha ko mu Burundi amahoro yagarutse, mu gihe impunzi zo nyene arizo ziba zizi ico zahunze. Buriya amahoro agarutse impunzi nizo nyene zokwihutira kurondera gusubira mu gihugu cyabo. Ivyo bintu byose rero biraduteye ubwoba ku buryo dusaba amakungu cyane cyane akarere nk'aka ka Afrika y'ubuseruko, ubumwe bwa Afrika be n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko bokwibutsa igihugu ca Tanzania ivyo giteza gukora uravye amasezerano mpuzamakungu yubahiriza impunzi ico gihugu ciyemeje. Hari ivyo giteza gukora, muri ivyo hari kwibutsa igihugu ca Tanzania ko impunzi atari abanyororo. Impunzi ziba zifise uburenganzira bwose bwa kiremwa muntu, kumbure kiretse uburenganzira bukeyi mu vya politiki mu bijanye no gutwara igihugu ca Tanzania. Nayo ubundi impunzi iyo yemerewe kuza mu gihugu bateza kuyiha uburenganzira bwose basanzwe baha n'abanyagihugu bo muri ico gihugu. Ntibishobora kumvikana ingene bavuga ko impunzi zitarekuriwe kuja gukora, ntivyumvikana ingene
impunzi zitarikwiye guhura n'abatanzania, ntivyumvikana ingene impunzi ziteza kuguma aho mu makambi zugaraniwe. Ivyo bintu biratandukanye gose n'uburenganzira bw'impunzi Tanzania yo nyene yiyemeje mu masezerano yagiye irashirako igikumu. Tworangiza twibutsa Tanzania ko ari igihugu cyateza gutanga akarorero, igihugu cy'amasezerano y'Arusha, igihugu cabereyemwo ibiganiro bitandukanye hagati y'abarundi, igihugu cyahora kinafise umuhuza w'amatata ari mu Burundi. Ntivyo kumvikana ingene kibandanya cifata gutyo, cyane cyane igihugu cha Julius Nyerere, cha Mwarimu Nyerere yahoze ari umugenzi akomeye wa Rwagasore. Birateye isoni kumva ico gihugu arico gihugu gifata n'abarundi, akaba ico gihugu gitera cifatanya n'intwaro iri kwirasesa amaraso mu Burundi. Dutandukira amakuru yacu mu bijanye n'ibidukikije. Abanyagihugu bo muri quartier w'Interekwa zone Gihosha commune ya Ntahangwa barabangamiwe n'ukuntu isi iguma isenyuka bigatuma amazu abomoka. Ababa muri iyo micungararo barihebuye kuko batabona n'umuti botorera ico kibazo, bagasaba abajejwe gutunganya ivy'amazu muri mairie ya Bujumbura kubafasha. Iryo bomagurika ry'isi ryoba riva kuki? Dukurikira ingenieur Niyonkuru Felix yanonosoye ivy'ubwubatsi. Isi kubomagurika biva ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere, isi ishobora kuba irimwo ico bita ibumba rero rifise imico ibiri. Umuco wa mbere hari umuco wo kubyimba, umuco wa kabiri hari umuco wo kwikamura. Ibyo byose birasenya. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, isi ishobora kuba ari isi irimwo amabuye. Iyo si irimwo amabuye rero, amazi ashobora kujamwo bigatwara nk'imyaka 1000 cyangwa imyaka 2000, bikavamwo nanone cyabumba rigaforma ibumba. Rimaze kubibumba rivamwo bya bintu bibiri, kubyimba cyangwa kwikamura. Iyo bibyimbye bimena amazu, ntibigaragara. Inzu ubona yiyasa imeneka, ariko byo ntibigaragara. Ariko iyo byikamuye, iyo iryo bumba ryikamuye, niho ubona kwiyasa kw'isi. Biraba kenshi ahantu henshi, ariko ntibikunda kugaragara nkuko byagaye ku Interekwa. Ni kubera iki? Iyo bigaragaye ahantu, iyo ari nko muri kaburimbo, umengana ibintu benshi baravuga ngo bahubatse nabi cyangwa, ariko iyo bigaragaye ku musozi nuko biba byabaye binini cyane, nuko amazi aba yikamuye cyane. Yego, jewe nibaza yuko abantu bahubatse bari benshi. Hari ibintu muri engineer bikogwa, si ibintu bikomeye cyane. Bashobora gukora ati tugiye gupima isi imbere yuko bahatanga, bagapima isi. Iyo bayipimye bagasanga retenir ano, burya retenir ano ni ku butaka bungana gutya harimo amazi angana uko. Iyo usanze ari amazi menshi, utegerezwa kwibaza aya mazi menshi yavuye kuki. Iyo usanze ari amazi make, uribaza uti ibintu byavuye kuki. Cyane cyane nk'iyo hoho ari byabumba. Mu gihe batanze ajya amaparcelle, niba batabwiye abantu, batapimye cyambere, barakoze kosa. Niba barapimye, hoho yo bari kosa ridasanzwe. Icyo niyumvira jewe nuko abantu bokwimuka bakaba handi, hanyuma aho hantu bakahamaza nk'imyaka 5 bahategurira inyigo, ibyigwa, bakavuga bati ahantu niba hasaduka ku mwaka uku kungana gutya bakahantu bakaharima. Turangiriza n'amakuru yacu mu bijanye n'ubutungane. Mu mbohe 300 zategerezwa kurekugwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu 142 nibo bamaze kurekugwa. Abo nabo bakaba bari bafungiwe mu ntara mu ibohero rya Gitega. Venuste Muyabaga, umushingwa manza, akaba ashima ico kikogwa cyo kurekura imfungwa kugira zizofashe mu guteza imbere igihugu. Agasaba abarekuwe kudasubira gukora ivyaha byatumye bafungwa. Tumukurikire. Iyo ngingo twakiriye neza cyane kuko ni ngingo iza gutezurira ibice byinshi by'igihugu, haba amaprizo yonyene, haba imiryango, haba igihugu.
ni ukuvuga rero iyo ngingo ntawe utoyishima dusabye gusaba bijejwe kugira babishyire mu ngiro banyarukije kugira ufise arekugwa n'ico kigongwe atahe hakiri kare hanyuma bizotanga icizere haba mu banyagihugu haba no mu basigaye bapfunzwe babone ko bategerezwa gufata ingingo kugira ntibasubire kugwa mu byaha ubutumwa tubahaye tubatekerera kandi mwabyumvise n'impanuro babatekereye mu majambo yose yavugiwe hajya ni yuko boshika mu mihana iwabo bakabona akigoro bakabona ikigongwe se barundi yabagiriye hanyuma bigatuma badasubira kugwa mu byaha kugira ngo basubire iyo baje bavuye mu busho mu mpimba ariko bakore kugira igihugu gitera imbere gutyo bitume igihugu giteye imbere bituma n'ibyo byaha bigabanuka ahubwo araba imiryango itera imbere igihugu gitera imbere hanyuma n'igihugu gitera imbere. Nino kuri no nkuru dusozereye ko makuru yacu ndabashimiye ko mwadukurikiye naho ubutaha.